yafashwe ryari ni myaka iratiye ni myinshi nta n'uwano umenya mvuga ukweli n'umuti ndinywesha batarenze kumfata ari n'umunsi bawompara abantu benshi rwose haja bajaja kubumpa nje ndiruka ku gasozi ucuriro ibyo bishabisho noza guhereza imana akavuga noheba nkaza kurondera ubuyifasha ari ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Ku mutumba wa Gwengiri agacimbira ikibaya komine Giheta y'intara ya Gitega niho hagiye kuboneka umwigeme w'imyaka 30 afise ikibazo cy'ubugwayi bwo mu mutwe amaranye kiringo kirenga imyaka 10. Uko niko rero ujejwe kugendera abivurije mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose Onesphore Shimirimana yaje kubona uko uwo mwigeme Esperance uko amerewe. Maze Onesphore Shimirimana acabaza uko neza na neza uwo mwigeme Esperance yafashwe ndetse acanabaza ko mu gihe yoshikanwa mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose akaronswa imiti ko bogerageza bakaraba ingene boshobora kumunywesha imiti boronswa n'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose. Mambidare umuti yo ukwadi guhinda guhera bimutuye hasi aka ari inaga gatatu ni inaga naguma nyene bimusarisha bemba kugahinda naje wakagomba kumbu nagura none mama urumva we numwana wawe mushikanje mushikwa ngo genda baruhikira umuti muragerageze awu kurabizi n'umwana kimuto ninka bayiramita umuti sivyo none muga kandi uwo muti hari itabisha cyane umva nivyanka umva ntamera muzamwampaye muga cyo ndabasaba gusa mugerageze mu umuhe bikunze ko awunywa kawunywa ndazi ko azocakira ngira akize yo ameze nk'ubuka amaze gutora mitende wo mva cazawunywa arabimenya ko afite kibazo arabimenya iyo yagize mitende ubu kubera agwaye cyo kuri ntawo yoronka mugabo dufatazo kirira hose urumva uye agwaye kunywa ni ku nguvu neryo urumva murawunywesha none ngane muyifata yego none sibyo babo akwico kana mu mazu oya ntiyo yitokera mu mazu ntibo bari ko barahana oya kandi nunagoye nk'umuje hariho umwana muteye umwana je navuye yari we yabanje afatwa n'intanda zimutura hasi acamara amezi 3 biguma bimutura atigera ari muri koma umwana imiti ayinyoye indwi zibiri nibirasa kumukubita hasi kandi ubwenge bwagarutse ubu aratembera erega umaze kumufata nawe bugera ubwenge buracisha amaze kubona ko ari ibyumuha ningaburya kugitungwa aramenyera abonye uzanye akagomba kugira ingufu mugahama akemeza yakawumira umviriza uko Onesphore Shimirimana ariko yiganira nyina w'uwo mwigeme kumbure ko ashobora gukira akijijwe n'imiti yohabwa n'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose. Umviriza uko nyina w'uwo mwigeme yaciye avuga ati umutima waramaze kwicara yoko akitendaze uryoherwa nyuma ngega mukama nogenda kubisabisho nyabingana vutebu ibyo bisabisho noza guhereza imana akavuga noheba nkaza kurondera ubuyifasha ari ubona wafata mukamwesha uko tuntu tukiboneka umwesha kandi umuhaye rimwe kabiri akabona ko umufata burya cyamenyera ntashaka kugora cyamba ngoma n'inkwesha kandi wowe nekati akuko azoca yinkwesha
mu kiringo rero c'imisi mike uwo mwigeme Esperance ariko afata imiti yakuye mu kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose kuri uno musi niho yaza yitambukira ari kumwe na mama wiwe amuvyara agaragara nk'uwakize. Reka rero kumbure ntabarandiriye mwumve ikiganiro canke ikiyago ubusanzwe akurikirana amagara yabivurije mu kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose Onesphore Shimirimana yaganiriye n'uwo mwigeme Esperance ari kumwe na nyina wiwe aho bari baje gutora umuti wa nyuma mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose. Nanubu bimeze gute? Neza ukweli n'umuti ndinywesha batarenze kumfata. Ubwa mbere benda gufata. Cyane bimwase isarifu. Ari n'umunsi bawo mpara abantu benshi gose. Baje kubuma nje ndimba kakugaza. Ucuriro? Aha none bahita gute? Aha, inshuti ya bose. Inshuti ya bose? Ntibari bwahaze umuhati no munsi. Imbere yuko biza nibihe bimenyetso urabumva ko bavuze ko uri ibimenyetso reka ndavuga nk'impemu zirakatika canke nkumva umengo nta n'urukuvo na rumwe fise. Abo haca abasigaye nk'imisi ntagira ngo bice bigufata. Nk'imeze nk'ibiri. Ubu none hari ikimenyetso urumva yuko uhava uzosora kurwara. Batanga gufata iyo miti icyizere atanga ikibazo cyari natanguye ndizera nti Yesu n'ubundi yahora abutaramuha akantu katoyi amufyondeye akaba araruhuka. Ni mugabo rero ntindizeye nijyango hajya Imana irikorera mu muntu ukamenga ni mu marayika yarungitse avuye mu ijuru. Tubwire umuti mu ufata ubwa mbere byagenze gute? Yagwakaye nukuri hajya uti uwo muti naciye rero batorana ndagenda ndababwira ntega ibyo yavuze muze kuba mumufata ashobore kuba nyine abona ko kandamijwe n'abantu benshi n'inguvu ni bandanya rero muze ashobore kumufata turabe ko yowuri yemwe baratgamburutse barundi yego nukuri n'uwari nyuma kure yaraje baramutuma ku mwana araza kumuhamagara nawe naragambu mbere rero ni wari fisi ingufu gusumba n'abandi bose bari bahari ahetera umunywesha ku ngufu bamwe baseguye ubundi nawe amunywesha rimwe akamira bakamufata katiginya gose nyere nkabona ukumera ntiyari kugira ngo amire muga yate bakamurembera akawumira ibindi rero bigasese kabica mu mbavu muga rero haragiye harajamwe mukeyi munda nuko aheza rero mu joro ku mugoroba basubira kuza kumufata ko nyine yafashwe ryari ni myakira atiye ni myinshi ndanu wano menya mbuga waja imyaka ngirira shika 10 irenga mama reka nkubata abantu benshi iyo bafise ingwara nk'izo woye beshi baje mu bafumu we nwagiye mu bafumu ngitangura nabandi mu bafumu nyine hanyuma bigenda abafumu abanza barayani y'amacenyi nyene niho n'udutungwa twahereye niho twahereye nukuri kw'Imana najaba ariko mu nshuti ya bose twakuzaniye umuti ku buntu yego nukuri mbere nshimira Imana yabakoreye mwo muraba marayika Imana yandungikiye nukuri none mama abantu ubahamagaye ngo bamufata ubwa mbere ntibakubwira bati kubatesha umwanya aha kandi barabona natewe ko mbango baje baragambuka baramenya yuko nyene bonfasha ko ntari mu mwishoboze batinge tumumufashe turabe ko nyene nenda kwibariza kandi kabato umuravye ubuye no mu gihe yaba afise agahengwe ka kera ubona hari igitandukanye kirimo yandira tandukanye none ko yazagira ngo nta n'inguvu nyira mugubi ngo varazifise agiye no kumwonga yazani akabido k'amazi yuzuye ibido igijya nini
nayo muri ico gihe c'indwi izo zibiri ntaho yamunanira bakavuga ngo ntayashoboye. wahaye ibimenyetso batubwiye ngo bihora bigufata uhora wumva mu gihe ugomba gufatwa nibihe bikuru bikuru Nurumva ndabura ingubu duhuye n'umuntu andamuvugishije ambwiye nabi nkatanga nkasubira inyuma nivugana je nyene nkabura n'imitsi ivyo nivyo bimenyetso uhora wumva nta bindi uhora wumva ibimenyetso iyo ugomba gufatwa iyo ngomba gufatwa no muhira ntibanyoberwa ca ntangura kuza ndabishura amajambo yo guhiga ukanyuma canke nkagoma nguvye wihoreye canke nkagoma mvuga amajambo ukomeka ntukana utukana ubonye ukamutuka ataca mu mupfuye akashaka kumubonera ku yacamwandura nawe yakabujinwa n'ukuca agenda ayakoramo yiruka reka rero turindire rero iyo minsi gaje turaba ko imiti yakoze neza nk'uko byifuza ariko n'inyuma yaho uzobandanya umuti umwanya muto kugira ngo ubwonko bukomere neza ku buryo utazosubira guhungabana ibindi tuzobiganira ndagusanze muhira ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.